Let's talk about love. Hey, hey. Love, love, love. Rukundo Show. Hello, hello, Coach JP. Nizere ko mukomeye. Nivyo ndabifuriza murabizi. Abo bigora cyangwa hari cyagoranye Imana itanga kandi karyo wiha umwanya wizeye. Reka rero tuvuge urukundo. Let's talk about love. Hey, hey. Love, love, love. Iyo abantu bariko barareshanya c'est vraiment ibintu biryoshe. Ni kubana n'umuntu ukunda ni ibintu biryoshe byo murabizi. N'abana bakura neza bimeze neza cyane. Arongera ndabaherera ibintu bishika 10, 12, 13 reka tuvuge 13. Bishobora kugufasha kugira urugo rwiza n'abana bakazomera neza. Icambere wibuke ko igihe mwari ko murareshanya mwarasohoka. Mwaragenda gusangira, n'est-ce pas? Bandanya ndazi ko mu rugo it's busy ya beaucoup de choses à faire ariko gerageza umusohokane mwicare mutera inkuru mwibukanye twakera ico ni kintu gikomeye rondera umwanya kuko mubanza kumera neza imbere yuko muja guha ubwo bwiza mufise abana ikindi birashika mugashavura ni cya kabiri bishitse mugashavura fopa ko washavuye ya abwira uwundi fopa kubwira uwundi ibi byakubabaje d'une façon insolente bimubwire n'umutima umukunda kandi umubwira uti nashavuye do it gently kandi azogutahura fopa yuko yumva yuko uri kurashirijwe hejuru kandi rero n'ugushirijwe hejuru burya ni signe ya faiblesse iyo uri suri uri kuravuga kandi wumva ko bikenewe ko bihinduka icara ngaho umubwire aragutahura icya gatatu birashika yuko bikenerwa uvuye ku kazi warushe ukumva ushaka kuraba TikTok ukumva ushaka kuraba Facebook Instagram no fata ushiri telefone hirya telefone zaradufashe ibara ryaraguye no kuvuga ko tanga umwanya wo kuganira chaque jour ushire telefone hasi muganira ibi bizogenda neza kuko itelefone zaradutwaye icakane menya uko uwundi ashaka kumukunda no kuvuga ko arafise uko ameze hari abantu ubakoze ko banezerwa hari abantu bahaye amakado ubaheze bamererwa neza hariho ico bita love language nyinshi zimenye rero en detail zo mukore wawe cyangwa umugabo wawe bikunze bimubaze bikore kujya wumva nawe abikunda ni hari umuntu akeneye kumuhamagara umwanya wose hari hatabishaka mugabo umenye ko abishaka uku ndabikora uku cyo cyakane ni love language kuziga neza mukazimenya urukundo ruragoye kandi iyo ufite umuryango niryo juru rya mbere ubufise niyo eglise abantu turondera ibintu kure eglise ya mbere ni muhira ijuru rya mbere ni muhira umuriro wa mbere ni muhira umva byose niho biri ikindi nta gukoresha guhora kuko ari abantu iyo habaye ikosa baca bahora mukamara nk'indwi mutavuganye niho umenye uti hari umuntu yashavuye ivyo bintu ni bihano ni gihano kibisana gerageza irishavu ntirirare no munene batko n'ahantu ari ahantu muri Bibiliya bivuga umuntu biraze birare biheze mu biyage byose mubwire reka rero gukoresha your silence as a punishment no ahubwo ngaruka hahandi kimwe cya kabiri mubwire ko washavuye d'une façon poli aragutahura ahacaza bya bindi nk'abagabo ugasanga bariko barashwana kubera nibo bashefu sase nta kamaro vraiment hamikindi cya gatandatu plutôt ni gucréer aga tradition kanyu niba chaque soir mugira marche vas-y niba chaque soir muraba ka movie TV raba bwakabo tuntu twiwanyu niba murufise ukuntu muramukanya n'akantu kanyu niba mufise amasaha mu telefonana nayo nyene niba
akantu kose gatuma hari akantu k'iwanyu traditionnel n'abana nuko nyene hari akantu bavuga ati aka kari je na papa cyangwa na mama no gukrera akantu kaga tradition k'iwanyu kabanezereza. Niba uvuga uti chaque semaine tuzosohoka bikabizi yuko samedi atanu agenda hano na hamwe musohoka bigaruka kuri bya bindi nyene. Ico cari ca gatandatu. Ikindwi murazi twese turafite amadefo menshi cyane. Est-ce que niyo wogo murabirako? No. Cyangwa uyu muntu yakoze neza ifu kumukompliment. Compliment ni ikintu kiryoshe cyumva ko nejo ncansubiramwo bya bindi vyiza washima. Ariko iyo hama hari ibibazo yuko umuntu yamadimini wundi no kuri à la longue c'est un problème kandi ikomeye cyane gose. Nimwige ritwige kuko ibi byose tuko turavuga ntatera imbere rishobora kubaho mu muryango ibi bitariho. No. Urumva ni mu kuvuga no kuvugana n'umutima wumva yuko ibintu bimeze neza. Ingorane mu rugo zibaho. Hari ingorane yo baca batangura guhishanya ngo umwe agahisha uwundi, ico ni kimwe. Cyangwa uwundi akablaming uwundi. Ibi byavuye kuri wewe. No. Fight the problem. Ni mwadresse le problème. Fata ingorane muyifate mu minwe. Apana aho muvuga ngo ni je nayizanye cyane wawe yizanye. Aho abari ingorane kuko bibatera mu rugo bibatera mwese. Agahombo kabaye na kamwese. Bivuga yuko don't fight each other, fight the problem. Ibi birungi kirundi muntu avyumva. Ibi ni ibintu bikomeye. Tugende ku cicumi. Physical attraction, physical touch, physical connection. Kumva ko umuntu muri kumwe naho muri mwibara ukamufata si bibi cyangwa wumva ko ukeneye kukumwegera mwegere mugabo umve ko physical connection ihari. Guys nawe umufata mu minwe gusa simpaka ngo mu gitanda gusa. Kwanza byo mu gitanda bivaho nyene kuri physical connection zabereye aho abantu bose babona. No kuvuga ko birategurwa. Si byose birategurwa. Birategurwa vrembe ikindi niki. Okay, ivyo byose mwavunguranye muvugana neza, ivyo byose byakunze iki 11 birashika humva umenga urarusha muri couple. Ça existe. Parce que ibi bintu byose ingorane naho muziro zoruva ziratsika gatrace. Ako remember wibuke igituma mucaguye mu bandi. Bari benshi peut-être bakurondera kuki ari we watowe. Kijya nyene cyo kikugumizaho. Kijya nyene cyo gutuma utarazi ibintu ngukoreshe ya masilence navuga kugira umuntu sinzi. Kijya nyene cyatumye umushima mu bandi nico kigutuma uguma mu rugo mugumana n'umuntu wawe. Rero ntuzibwire ucibagira kuko niyo moteur ya vyose. Hanyuma rero ici 12 twovuga tuti ni kugerageza mugakurana kuko muri couple abantu barakura. Hari gihe bakura bagenda gutyo ugasanga hariho difference nyinshi zigiye kuraza suivant les âges. Ibyo rero no kubiraba gose kandi byakoze ibara. Ugasanga umuntu ageze muri 45 ariko yumvira ibindi, uwundi ariko yumvira ibindi. Umwe agiye mu bana kuko abona umenga ariko arasasa akacagenda kuyisazura, uwundi nawe ati naheze. No, mwese muriko murakura. Gerageza rero mukurane mwumvikana mukora ibyo byose navuze kugira ntimukure mukata. Iyo rero mutafise physical mutavugana murazi ibintu ishava ari byinshi murashaka kugenda mukata umwe wese aje kwiwe. Bivuga ko c'est un problème. Icyanyuma arico gikomeye naco no kuvuga yuko byose bigira Imana. No kuvuga yuko muronsa akanya murayishimira mugateza gukora ivyo nabishaka. Icyanyuma rero niyo cya 13 nuko umenya yuko hazogera igihe Imana niyabaha mukarambana abana bazosohoka inzu mugasigara muri babiri. Nari mwasigara muri babiri muzoca mukora iki? No kwicara mugategura ukuntu muzobaho muri babiri. Ukaba positive
undi akaba positif no kuri murasazana neza muryohewe n'abana babacagati baba cagatiye nivyo ibintu agomba kubabwira mwabikurikiza muzobaho vraiment mu rugo munezerewe n'abana bamerewe neza ebana hamwe n'abantu bavuga ati c'est un exemple hamicanyuma niba ufise umupartenaire wawe akeneye kumva ibi bintu kandi batswa nabikeneye wari wese bimuhe send to everyone hanyuma wongera upartage wongera ugire commentaire niba ari cyo ushikiriza murakoze ariko reka ngende ngize announcement yo ngaha kuri YouTube Rukundo Show hari higanwa nama nabivuze abashaka kurizamwe barizemwo ntabwo ari amahera menshi ni 1 million y'amahera y'amarundi azotangwa ku amaja kuri bonane ku muntu azoba yatanze projet y'iminota 4 avuga icyo yakoza bikazoba affiché iyo video zizojako le premier cyangwa le 2 cyangwa muri ayo matariki ya nyuma cyangwa ya mbere y'ukwezi kwa 12 bikazomara ku kwezi kuri YouTube niba bishima commentaire bakaraba vous allez partager mukagira propagande mushaka uzoba yaronza amajwi menshi no kuvuga ama views menshi niko nabivuga ni wazoca ronswa uwo miliyoni ugutangura uwo mugambi wiwe kubera iki twagize miliyoni bwa mbere ho hari abantu bakeneye mutaye munini gose hari n'abandi bakeneye mutaye muto wo kugira batangure gusa abo twe nibo turaho kuko kenshi ufise miliyoni 5 nuko ushobora kuronka n'undi miliyoni ugira gatandatu ariko udafise miliyoni kenshi nta nuronka rero uwo muntu azoba yatowe twifuza yuko aba ari umuntu abikeneye kabisa bivuga yuko abantu baba bafise miliyoni 10 20 30 amajana mworekera bajya abantu babikeneye kuko bandemba tuzobimenya uwo ari we tuzomubona gusa muri image mugabo turifuza yuko ubwo buryo bwogenda ku bantu bikeneye rero muzoba mufise amezi 2 guhera mu kwicumi gushika mu mu mpera zo kwicumi na rimwe muzamuriko murategura hama tuzobaha date yo kuyirungika n'igihe tuzishiriraho muzoba mubizi nuko rero nk'ico mukora polo mo peut-être no kugenda ukabwira nk'umugenzi niba utari kuri YouTube akakubwira ati hageze akabigufasha cyangwa ukagenda ukagira subscribe kuko sitoko nshize ko ikintu uzobimenya bikuva ko me system zose ushaka l'essentiel nuko bidushikira ku matariki tuba twatanze ifo kuyamenya nuko rero murakoze cyane aka audio cyangwa video y'ibintu bituma umuntu yogira urugo rwiza n'ukuri partager parce que ibintu byingo murazi ko bigoye muri no myaka ya beaucoup de pression murakoze rero nawe utaha Coach JP peace.